civugo kigira giti dukomeze ibikorwa kugira umwe wese amenye ico yakoze. Abarundi bose cyo kimwe n'abanyengozi bahimbaje kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere Rusama mu 2024 umunsi w'abakozi n'akazi. Uwaserukiye buramatari w'intara ya Ngozi mw'ijambo ry'ikaze yahamagariye abanyengozi gukora no kugwanya abirirwa bareza amaboko kugira bashike muri ya mbono ya kazoza ya 2040 na 2060 no gutera icamwa c'amavoka ya ruhere kuko abahinga babonye yo babera isoko ry'iterambere. Nyakubahwa mushikiranganje, banyakubahwa mwese mwitavye bino birori, batubire bahire bene gihugu umwe wese kwiteka yatewe n'Imana. Twahimbaje uyu munsi mukuru ku civugo kigira giti dukomeze ibikorwa ku buryo umwe wese arimbura ivyo yakoze. Kukaba nkako abenegihugu twese turi ku kivi, bamwe bose mu mirimo itandukanye kugira ngo tugwize umwimbu, kandi biragaragara ko n'icabwenge zimaze kwijukira kuba akarorero mu kugwiza umwimbu mu kazi, cane cane mu kwijukira uburimyi n'ubworozi kugira ngo duteze imbere twese ingo zacu n'igihugu cacu ciza c'Uburundi. Muri iyo rero kandi karyo ko gutera kama abanyengozi twijukire igiterwa mwaramaze kucijukira mu madefile mwagize. Igiterwa c'ivoka cagumye kigaruka, igiterwa c'ivoka ya ruhere aho Ngozi abahinga baratweretse neza yuko yoba ifatiro n'ishingiro ry'iterambere rirama. Tukaba dusaba rero ingo zose, urugo rwose rugerageze mu rugo rw'umuntu wese habemwo n'imiburiburi ibiti 10 vy'ivoka. Umukenyezi atere 2 n'umwana umwe wese atere 2. Gutyo zote ko turashira mu ngiro yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Uwaserukiye abakozi mu ntara ya Ngozi wishira hamwe Kosibu Maxime Ndayisaba yavuze ibiranga umukozi n'umukoresha mwiza mu gihe badahuje bagashira imbere ibiganiro. Yavuze ibibazo vyatewe no kurungika abakozi mu zabukuru ku myaka 60 babona ko hakiri kare bigatuma baja kuronderera hanze y'igihugu cyo kimwe n'agashahara gato. Yavuze kwiduzwa ibiciro akanavuga ko uwo munsi ugeze abakozi ba leta batararonswa agahembo. Uwaserukiye abakoresha yavuze ivyo ashima ariko aravuga kwibura ry'igitoro, umuyaga nkuba, internet, kugwanya igiturire n'ibura ry'amafaranga y'agaciro. Umushikiranganje yaserukiye leta Imeride Sabushimike bw'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda agateka kazi na muntu n'iterambere rirama akaba mu ijambo rya leta arashima nko kuba hari amashirahamwe y'abikorera utwabo kuringaniza imishahara nko mu nzego z'umutekano, ibisata vyaronkejwe abakozi nko mu ndero n'amagara y'abantu. Yavuze ko batibagira akamaro ko mu bisata vy'abikorera utwabo kuko binjiza amafaranga y'agaciro. Kubakukurutse ngo bategetse ko mu ndwi imwe ishirahamwe ryo kwiteganiriza kazoza rizoba ryahejeje ibisabwa kugira ikibazo cabo toregwe umuti. Bakozi namwe bakoresha, banyakubahwa mwese mukoraniye hano, nitweza iri jambo ataco tuvuze kubijanye no guherekeza abagize ico bamara mu gukorera igihugu igihe bari bakibasha. Murazi mwese iyo Burundi buvuye, kandi murazi ko uko Barundi bafise inyota yo kubaho neza niko na leta mvyeyi ivyifuza. Iyi ngingo yafashwe hisunze ko umukozi akukuruka amaze imyaka myinshi aziganirizwa, mbere ayo yaziganirijwe akaba amaze no kunguka atari make. Amashirahamwe nayo ajeje gutekaniriza kazoza abakozi n'ayabajejwe kubungabunga uwo mutigiri watanzwe n'abakozi
kugira ngo bazobuhembwe bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Kubera rero iyo ntumbero yaje ari nshasha, ibyo bisata byo gutegurira kazoza abakozi ni nk'uko byabashikiriye batari babyiteze, aricyo gituma guharura bisa n'ibyabagoye bagateba cyane. Murumva rero ko ari ikibazo cyo kwitonderwa, kuko n'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ntigotora amahera azokora mu mwaka muri uwo mugambi tutazi aho ruhera mu kongereza uwakukurutse. Nico gituma tumaze kubibona uko twategetse ko izo nzego zijejwe guteganiriza kazoza abakozi ko batugirira ubu bwa vuba ibiharuro babidushikirize bitarenze iyi ndwi nyene, kugira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rubihe intumbero yumvikana. Nibyo bizotuma twemeza neza tutihenda icyo leta yokongerereza, kuko ayo mwatanga mu kwitekaniriza kazoza ni ayanyu, mutegerezwa kuyaronka ngo abaherekeze mu zabukuru. Abanyakubahwa mwese mukoraniye hano, bakozi namwe bakoresha, mu guheraheza nabwo masubire nabatangarize ko ubu twese dukora dukurikije imbonakazoza y'Uburundi bwifashe, Uburundi buteye imbere. Dusaba ko umurundi wese yofata nka nkama iyo ntumbero, duhereye kuri twebwe nyene abari mu nzego zitandukanye z'igihugu, mu miryango yacu, mu kibano cyacu no mu gihugu cyose. Nicyo gituma tugiye gusohora agatabu kazokwerekana neza ibikenewe kugira ngo tugire urugo rwifashe, aba ari byo tugenda twisunga turondera. Mu kurangiza kandi twagomba dushimire cyane bimwe by'imvamutima abajeje intwaro mu ntara nziza ya Ngozi, abenegihugu mwese, abarongoye amadini n'amashengero, abarongoye amashirahamwe, ku mwitwarariko mufise mu kurangura imigambi yanyu, kuko byagaragariye ku byo mwerekanye muriko muradefira mumaze gushikako. Niharambe Uburundi bwifashe, niharambe Uburundi buteye imbere. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Kumuremera kubw'imboneshakure ku Gasaka TV, Uwimana Viviane.